ndabahaye kaze muri iki kiganiro bamaso ntihagire ugutwara igitsibo cawe mushikirizwa nanje Abeli Mbonimpa. Shengero ry'Imana ndabaramukije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Tugiye gusangira amajambo y'Imana, ubutumwa bwiza bugenewe amashengero yose y'abizera Yesu Kristo. Nkuko dusoma ijambo ry'Imana mu gitabo c'Ivyahishuriwe Yohana igihimba ca gatatu ku murongo wa 20 n'uwa 21 n'uwa 22. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo duhereye ku murongo wa 20. Haravuga hati: ehe mpagaze ku rugi ndaramukije, umuntu niyumva ijwi ryanje akugurura urugi ndinjiriwe dusangire. Unesha nzomuha kwicarana nanje ku ntebe yanje y'ubwami, nkuko nanje nanesheje nkicarana na data ku ntebe yiwe. Uri n'ugutwi niyumva ico mpwemu abwira amashengero. Bene data, shengero ry'Imana, ayo n'amajambo Yesu Kristo ariko arabwira ishengero ry'abizera. Tega amatwi wumve, kuko ayo n'amajambo akomeye cane tugiye gusangira mwene data, maze uce bugufi, kuko ubu n'ubutumwa bwiza bugenewe abizera bose. Umwami Yesu agiye kugaruka kujana abamwizeye bose abavane muri iyi si kugira ngo baje kuruhuka, maze bazobane n'Imana ibihe bidashira. Ariko benshi mu bari baratoranijwe baramwihakanye, barugara inzugi barahanjagira. Ahazozira agasanga urugi rwugaye, uwo azoba asigaye mw'isi azotwara uwo azosanga urugi rwuguruye. Bene data, n'igihe cawe nanje kugira ngo witegure nanje nitegure, kuko igihe ni ikinyene. Igihe cyo kuba maso ni ikinyene, igihe cyo kwitegura ni ikinyene. Nico gituma abakristo bose dusabwa kuba maso, tukicara twiteguye, kuko ukugaruka k'umwami wacu Yesu Kristo kuregereje. Kino gihe abitirwa abakristo uno munsi bakoresha ubwibone mu kuvuga ngo nta Mana iriho, maze bakabikoresha mu mvugo ya gipagani, hanyuma ntibamenye ko bariko canke bamaze gufatwa n'umutego w'ubuzimire. Reka turabe ayo majambo. Ndagira ngo nkurarikire noneho mwene data kugira ngo ufatanye nanje muri aya majambo tugiye gusangira. Uno munsi abakristo bihaye imvugo ivuga ngo nta Mana iriho. Ayo majambo bakavuga iyo bariko baravuga ngo Noeli, canke iyo bariko barahimbaza ijya minsi mikuru ya Noheli, bipfurizanya Noheli nziza. Iri jambo ry'Imana niryo guhugura umuntu wese yamiza ijambo mu kanwa kiwe ngo nta Mana iriho, arivyo bita Noheli. Abapagani binjije mu ishengero guhera igihe bazana ubuzimire bwo kuzimiza, kugira ngo barabe ko n'abatoranijwe bozimizwa n'ivyashoboka nk'uko Yesu Kristo yari yarabivuze. Rero mwene data, bigaragaza neza yuko iyi Mana uyu yishaje avuga ngo nta yindi Mana iriho, ni ukuvuga niwe yaje kwiyerekana, ashaka kuba ari we yishira hejuru. Ibi bizogaragara vuba cane. Abatarabitahura benshi muravyumva mu Kagame kizosi, mukumva yuko ari ibintu bisanzwe, ariko igihe kidatevye mugiye kubimenya. Ndagira nkubwire wewe muntu wumva, wongera ahubwo gusuzuma, maze ufate ya misi mikuru wahora uhimbaza ngo ni Noheli, ngo nta Mana iriho, umenye yuko ahubwo Imana iriho, kandi Imana irayibona vyose. Igihe kirageze kugira ngo ubutumwa bwiza bushike hose, maze abantu bamenye noneho ko bimwe bahora basemerera baririmba ngo nta Mana iriho, ngo Noheli nziza, ngo Noheli, ngo turanezere ko ya Mana atayiriho, nka kumwe bitamba ku muvyimba Yesu ari ku musaraba avuga ngo Eli Eli lama sabakatani, maze bakarorera bakabura bakabona nta Mana yaje, baciye baza nivyo bise Noheli. Baca bazana ya minsi mikuru y'abapagani, baba ariyo bavuga ngo niyo Mana. Ariko ndagira ngo iyo Mana yakavantara, iyo Mana itigeze isengwa n'abasokuruza, iyo Mana Aburahamu atasenga, iyo Mana Isaka atasenga, iyo Mana Yakobo atasenze, iyo Mana itanditswe muri Bibiliya, iyo Mana yakavantara, iyo Mana ivuga ngo Noeli, ngo nta Mana iriho. Iyo si Imana nyamana. Ndagira ngo mu Kristo wese aho uri hose uhaguruke uyiyamirize, uhaguruke uyigwanye mu izina rya Yesu, kandi maze niwamara guca ku murongo Yesu arakwakira kandi arakugirira neza.
uyu mwami yaramaze kwishira hejuru y'icitwa imana mu guhakana ko atamana yindi iriho, mbere akanavyemeza abakristo bakavyemera mu guhimbaza rimwe mu mwaka batamba batarika mu rusengero ngo Noeli, arivyo bisobanurwa ngo nta mana iriho. Pawulo yari yarasemereye abwira ab'Itesalonike ati ntibaze bigere bemerera izo nyigisho zizimiza. Iyo tubiraba muri Tesalonike igihimba ca 2 ku murongo wa 3 kugeza 12, reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo ntihakagire umuntu abahenda mu buryo na bumwe, kuko utazoza kwakureka imana kutabanje kuboneka, kandi wa muntu w'umugarariji atarahishurwa niwe mwana wo kuranduka. Umurwanizi yishira hejuru y'icitwa imana cose canke igisengwa, nuko azokwicara mu rusengero rw'Imana yiyerekane ngo ni imana. Ntimwibuka yuko nababwiye ivyo nkiri kumwe namwe? Kandi none murazi ikibuza kugira ngo azahishurwe mu gihe ciwe. Kuko ibanga ry'umugararizo n'ubu ririko rirakora, mugabo hari ubibuza none gushitsa igihe azokurirwaho, niho wa mugarariji azohishurirwa. Umwe umwami Yesu azokwicisha impwemu ziva mu kanwa kiwe, azomutituza guseruka kukuza kwiwe. Ukuza k'uwo mugarariji kuri mu buryo bw'inkomezi za Satani, kuri n'ubushobozi bwose n'ibimenyetso n'ibitangaza by'ibinyoma n'ubugunge bwose bwo kugabitanya kubahona, kuko batemeye gukunda iby'ukuri ngo bakizwe. Nico gituma Imana ibarungikira ubuzimire bubakoreramwo ngo bizere ibinyoma, kugira ngo abatizera ukuri bose bagahimbarirwa ukugabitanya bacirwe kwiteka. Amen. Bene data, abanse kwizera ukuri bose baremereye ibinyoma biba ari vyo bibakoreramwo. Ukuza k'uwo mugarariji kuri mu buryo bwa Shetani. Uno munsi hari amadini amaze gutangura kwishira hamwe kugira ngo bategure neza umuzo wa Antikristo, kandi abo bose bashimikiye hamwe muri rwa rwego rw'abahimbaza Noheli, muri rwa rwego rw'abahimbaza imisi mikuru y'amavuko mu masengeri wabo. No kuvuga imisa canke kwirite z'uno munsi zisigaye ari za zindi zimwe z'abapagani canke za gipagani. Ndagira ngo mbwire umuntu wese wo mu Kristo yicare yiteguye amenye ko wewe waburiwe, wewe wabwiwe yuko Noeli ari kuvuga ngo nta mana iriho, kuko nkuko tubizi ijambo no guhakana, Eli ni imana. Kuko ahantu hose mubona muri Bibiliya handitswe Eli biba bivuze imana. Ajya amazina yose aherezwa na Eli, ni kuvuga aba ari izina rigenda ku mana, nka kujya tuvuga ngo ndi ku mana, imana niyo nzima n'andi majambo. Rero Daniyeli canke Ezekiyeli byose canke Eli, ivyo byose abo bose baba ari amazina y'abantu bavuga imana. Muri Bibiliya Eli ni kuvuga ngo imana. None rero iyo tuvuze ngo no, ni kuvuga ngo nta mana iriho. Bene data, ayo n'amajambo ashitse kuri wewe kugira ngo uburirwe, hanyuma ufate iya mbere, Imana ihabwe icubahiro. Uyu mwami vyaravuzwe ko azorwanya bera mbere abaneshe. Ayo majambo turayasoma muri Daniyeli igihimba 8 ku murongo wa 24 n'uwa 25. Dusome mu izina rya Yesu. Ububasha bwiwe buzoba bukomeye, ariko ntibuzoba ari ububasha bwiwe ubwiwe. Azogeseza bitangaje, akore ivyo yigombeye, atunganirwe. Azogeseza abahambaye bo mu bwoko bw'abera. Akenge kiwe kazotuma ivy'ubugunge birorana. Azokwigira agahambaye mu mutima wiwe, ageseze benshi ataco binona. Mbere azohaguruka kurwanya umwami w'abami, ariko azovunagurika atawumukozeko. Ku murongo wa 26, kandi vyerekanywe by'ubwira bugaca ivy'iyo misi vyavuzwe n'ivy'ukuri, ariko ugumize ivyo weretswe muri ntibate, kuko ari bizoba hashize igihe kirekire. Bene data, Imana itugirire neza. Uyu mwami yavuzwe biragaragara neza yuko azoza agakora ivyo yigombeye, kandi byose vyarekeye mu maboko yiwe, ariko hari igihe byose bizohinduka. Benshi barahimbaza iyi Noheli, ariko hari umunsi bizohinduka. Kuko twibuka nkuko tubona Luteri nawe yamaze igihe imyaka irenga 1000 ishengero riri mu buzimire, ariko harageze igihe Imana iramuhagurutsa, maze ahindura byinshi bitari bikeya. Ahindura za ngingo 95, maze arakoreshwa nk'emo yaramuzigama, aramurinda, maze uno munsi hakaba haravutse amashengero ya giprotestante. Ariko
hari byinshi bitahindutse, kuko twamenya yuko hariho no benshi mu baporoti baciye babandanya babatiza wa mubatizo wo ku mutwe. Rero murazi ko benshi bahakomeje bagahishurirwa bagasubira bakanagura bakabatizwa mu mazi menshi. Hari ibintu byinshi byagiye bisigara, benshi batavuye ngo bahumuke amaso ngo bamenye ico Luteri yari yarahagurukirijwe gukora. Iriya minsi mikuru ya Noheli n'iyindi minsi mikuru yahavuye ikomeza kuvuka, uno munsi abakristo bakaba baramaze kuyemera. Bijya byose n'ubuzimire abakristo bagomba kubita nk'utumwavu mu izina rya Yesu, maze bagakurikira Yesu Kristo yatubambiwe ku musaraba. Tongere turabe muri Daniyeli nyene igihimba c'indwi, maze dusome duhereye ku murongo wa 25. Reka dusome mu izina rya Yesu. Isumba byose azoyivuga ko amajambo y'agatituro, kandi azocobogoza abera bisumba byose. Azoja imigabo yo guhindura ibihe n'ivyagezwe, kandi bazorekerwa mu maboko yiwe kugeza aho igihe n'ibihe n'igice c'igihe bizoshirira. Ariko imanza zizoshingwa, bamwake ingoma yiwe, bayikombore bayihenebereze gushitsa ku muhero. Kandi ubwami n'inganji n'ubukuru bw'ubwami bwose buri munsi y'ijuru hose bizogabirwa ubwoko bw'abera bisumba byose. Ubwami bwayo n'ubwami buzokwamaho, kandi abami bose bazoyikorera bayumvire. Imana ihabwa icubahiro. Bene data, aya majambo nk'uko tumaze kubibona n'amajambo atwereka neza yuko uwo mwami ngo azovuga amajambo y'agatituro, kandi Imana azoyivuga ko amajambo y'agatituro, kandi ngo azocobogoza abera bisumba byose. Ni kuvuga ngo azogira imigabo yo guhindura amategeko n'amateka, ahindura ibihe, ahindura amatariki, ahindura iminsi y'ibihe byo gusenga. Usange bya bihe by'amasengesho, usange ya matariki, ivyerekeranye n'iminsi mikuru byose y'Imana, ya minsi mikuru yanditswe muri Bibiliya, bya bihe abantu bari baragenewe byo gusenga, bya bihe intumwa zasenga ko, bijya bihe azobihindura. Kandi koko nivyo yahinduye. Umunsi bashinga iyi Noheli nico gihe cabaye karundura cyo gukuraho n'indi minsi mikuru y'Imana y'abigishwa bahora bakorera ko mu gusenga. Kera abigishwa bahora baterana muri ya minsi mikuru isanzwe yo mu rusengero rw'i Yerusalemu. Twibuke yuko abigishwa bakiri i Yerusalemu bateranira i Yerusalemu bakubaha irya minsi mikuru yose. Yesu Kristo twibuke ko yabasize i Yerusalemu, muhemu yarabirekeye mu munsi mukuru wa Pentekoti, bariko barahimbaza ibihe bya Pentekoti. Hanyuma muhemu yera araza abasanga aho bari mu minsi mikuru ya yindi yo mu rusengero nk'uko bisanzwe. Nta na hamwe tubona muri Bibiliya bigeze babuzwa irya minsi mikuru, ahubwo bayiteranira ko bakayihimbariza ko Uhoraho. Ariko mu nyuma bimaze kuvaho bigakugwaho, mu nyuma hinjijwe iyindi minsi mikuru ya gipagani, ari navyo biriho kugeza nuno munsi. Nico gituma rero ngo byose bizorekerwa mu maboko yiwe, ariko ngo hari igihe kizoshika ubwo bwami buzogabirwa ubwoko bw'abera. Ni igihe cawe nanje rero cyo kugira ngo tuve hasi maze tugwanire ubwo bwami bw'abera. Dusabe Imana kugira ngo abe ariyo ituje imbere, abe ariyo iduhagurutsa, abe ariyo twambika inkomezi, kugira ngo ubu buzimire maze buteshwe bute mu izina rya Yesu. Hanyuma inganji ya Kristo isasagare kandi ishinga imizi, kuko ubwami bwa Mesiya bugiye gutsimbatara muri iki gihe ca none. Nico gituma musenzi nawe umukozi w'Imana, nawe umukristo, uve hasi maze uhagararira ukuri ko mu ijambo ry'Imana ryo muri Bibiliya. Iyi ntambara y'ikinyoma yatanguye guhera umunsi abakristo bemera kwifatanya n'abapagani mu kwemerera ko binjiza iminsi mikuru ya gipagani mu ishengero, bakavuga ngo bavyitiriye itariki y'ivuka rya Yesu, kandi atariyo. Ariko bararuha, baravyemera, babahendesha amagambo y'akarimi keza kuzuye ibinyoma n'uburyarya bwinshi. Inkomoko y'ubuzimire. Reka turabe amajambo atwereka inkomoko y'ubuzimire. Noeli ni ijambo ririmwo amajambo abiri. Ijambo rya mbere rivuga ngo no, bisobanurwa guhakana. Eli bisobanurwa Imana. Muri Bibiliya Imana yise Yakobo Isirayeli, bisobanurwa kunigana n'Imana ukanesha. Nkuko dusoma kandi muri Matayo 2:46,
Yesu ari ku musaraba yasenze avuga ati Eri Eri lama sabakitani, bisobanurwa ngo mana yanje niki kikumpebesheje. Ibi bice byose bigaragaza ko Eri bivuze Imana. Iyo rero uvuze ngo no Eri, uba uvuze uti nta mana iriho. Uwo wabaye umugambi w'abarwanije ubukristo bw'abakristo ba mbere inyuma y'intumwa za Yesu, kuko bari buzuye mpwemu yera vy'ukuri, bagerageza kubarwanya bakoresheje gufudika kugira ngo bikunde babasuke mu buzimire, nk'ubwo Baramu yagiriye Abisirayeli akabaroha mu bigirwamana by'abanyamowabu, bagatangura gusambana no gusenga ibigirwamana. Kubw'ivyo mwene data nshuti y'Imana, Imana idufashe kugira ngo twigobotore, muze kandi wewe usengere abakristo kugira ngo bigobotore bave muri ubwo buzimire, hanyuma maze twese aho uri hose muntu wumva ubutumwa bwiza, maze usabwe kugira ngo wongere gukora nk'uko Luteri yahagurutse agakora. Luteri ntiyiriwe aragisha inama abantu, Luteri ntiyiriwe arakoresha inama abantu, Luteri yarahagurutse atangura kwandika impapuro z'amatangazo azimanika kuri urya rusengero, maze aravuga ati mutabinsobanuriye, maze aravuga ati inyigisho zanyu n'iz'ubuzimire ntazo nkikurikiza, ntazo nkigenderamwo. Lutera afata iya mbere, hanyuma maze arabandanya. Hariho ivyo nanone atashoboye gutunganya, nko gukuraho imibatizo yo kubatiza abana no kubatiza ku mutwe n'ibindi, kuko Luteri yagwanye intambara zikomeye cyane. Rero nahawe kugira ngo nawe wongere kugwana urugamba nk'ubwo Luteri yagwanye. Byasaba ko abakristo uno munsi nabo bahaguruka bakagera ikirenge mu ciwe, maze nabo bakagwana intambara kugira ngo ivyo atashoboye gushikako canke ivyo yagwanye agatunganya, nabo basuzume ibindi vyasigaye kugira ngo bagwane intambara nziza yo kwizera. Twibuke yuko intumwa zose zahitanywe n'ivyago kuko bakomeje kugwanira ubutumwa bwiza, ariko abakristo buno munsi bashima kwiyicarira ku ntebe z'icubahiro, bashima gukomerwa amashi, bashima guhimbazwa, bashima gusa guhabwa icubahiro, ndetse ugasanga iyo barengutse abakuru b'amadini ngo nibabakomera amashi, ngo nibabahe icubahiro, ngo nibabahe agateka. Ivyo nivyo byonyene byatumye ubutumwa bwiza butagira ikibanza mu mitima y'abantu benshi. Rero ni igihe cawe cyo guhaguruka kugira ngo ugwane, aho kugira ngo ugwanire ivyubahiro. Ivy'umubatizo harageze igihe abandi barahava barabishurirwa ko abantu bagomba kubatizwa mu mazi menshi, kandi ico twokwibuka ko Luteri atanubwo yiriwe aragishikako nubwo cari gikenewe, ariko kuko yagwana intambara nyinshi byasaba ko abandi bahaguruka bakamufasha urwo rugamba. Ariko hari ibindi byinshi byasigaye, nk'ivyo guhinduka kw'ibihe no gushiraho iminsi mikuru ya gipagani no kuzana imigenzo y'abanyamahanga ikinjizwa mu rutonde rwo mu bihe byo gusenga. Ugasanga byose byarinjwe mu bihe bya misa, kandi ari by'abapagani, ari byo by'ibi tubona. Usanga ivy'amatariki y'amavuko bisigaye biri mu rutonde rw'amasengesho mu biterane, uwushitse ku itariki yiwe bamuzana imbere, maze bakamuririmbira n'ibindi, bakamutazira bamuhimbaza yuko amaze imyaka myinshi. Aho guhimbaza umunsi yakirijwe ko, aho uko abakristo bokanura ngo bamenye, ngo bumve batahura ico nkemu yarabwira amashengero, ahubwo bakaza guhimbaza amaze imyaka 70 abayeho, kandi tuzi ko nayo bubwiwe atigeze ahimbaza umunsi yavukiyeko. Ariko abakristo buno munsi bagatangura guhimbaza iminsi yavukiyeko. Bene data, mumenye neza yuko muba muriko murakorera uyindi mana atari yandi yaturungikiye umwana wa Yesu Kristo ngo adupfire ku musaraba, kuko we yavuze ati tuze duhore twibuka umunsi yapfiriyeko, kuko Yesu yasadusezeraniye ati ngiye kubategurira hanyu kugira ngo ahondi namwe abariho muba. Nahawe nanje rero kugira ngo utangure kumenya ico ukora, kuko ubutumwa bwose bwari bugenewe wewe nanje, bugenewe ishengero, urabuhawe, uraburonse. Ejo ntuzoronka ico wireguza, ntituzoronka ico twireguza, kuko imburi twarazironse. Imburi ziradushitseko, igihe niki na hacu, kugira ngo maze wari we wese aheraho, maze atangure kubwira mugenzi we
igikwiye gukorwa no guhinduka muve mu migenzo y'i Roma, no kugira ngo muveyo, muve i Roma n'ibisigisigi vyaho byose, kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo nimusohoke muviwe kugira ngo ntimuhabwe ku gakarabo ka vino. Reka tuyarabe ayo majambo. Ivyahishuro Yohana igihimba ca 18 ku murongo wa 4, numva ijwi rindi rivuye mu ijuru rivuga riti, bantu banje nimuviwe kugira ngo mwoye gufatanya n'ivyaha vyiwe, mwoye guhabwa ku vyago vyiwe, kuko ivyaha vyiwe vyarundanijwe bigashika kwijuru, kandi Imana yibutse ukugabitanya kwiwe. Haleluya! Igihe kirashitse kugira ngo ahabwe agakarabo ka vino. Ivyaha vyiwe vyararundanijwe. Ndagira ngo ubwire yuko iyi myaka yose yaciyeho yabaye imyaka yo kugira ngo ivyaha vyiwe birundarundwe, byose byaramaze kuduga, byamaze kuduga, byashitse kwijuru. Nico gituma babandi mwibaza, mukaba mufise ibibazo mwibaza muti, iyi Imana yaza kubona ko ari bibi yari guca ibikuraho uwo munsi. Ndagira ngo ubwire ko Imana irafise urutonde ikorerako, irafise igihe cayo. Ni ukuvuga ngo ivyaha vyarundanijwe, kumbure kiriya gihe ivyaha ntivyari bwabe nk'umusozi ushika kwijuru, ariko ubu noneho vyaha vyiwe ya Babuloni, vyaha vyiwe vyarundanijwe, byageze kwijuru. Ubu rero harageze yuko Imana itangura gukora. Rero uraburiwe, haravuga ngo bantu banje nimuviwe kugira ngo mwoye gufatanya n'ivyaha vyiwe, nimuviwe mwoye gufatanya n'iyo minsi mikuru yiwe, nimuviwe. Nagira ngo ubwire ko nubwo abaporoti bavuyeyo, ariko amaherezo bazoharuranwa nabo, kuko ya migenzo yose ya gipagani bakomeje bakayikurikiza. Nimuveyo rero, iyi mburi ishike mu bihugu byose, ishike mu mashengero yose, bamenye yuko uwo mwansi mugwanya ari umwe. Uwo mwansi nawe ni wa wundi yabashubije ku migenzo ya gipagani, ni wa wundi yawujije kugendera mu mategeko y'Imana, ni wa wundi yahinduye amatariki, agahindura iminsi, agahindura ibihe byo gusenga. Iyo minsi Petero atigeze yemera, Pawulo atigeze yemera, intumwa Yakobo canke Yohana atigeze yemera. Iyo minsi intumwa 12 tigeze zemera, ariko no munsi ugasanga abantu bo hanyuma basohotse bava muri Gatolika, abiroma barisha intumwa, mu nyuma bamaze kuzitoteza ntibaciye bazana ibi byose bitubona. Ariko rero no munsi ko Luteri yaciye iyo semwe akageze no munsi, none rero natwe reka duce muri iyo semwe nkuko Yesu Kristo yatubereye inzira nsha. Iyo nzira nsha iri n'ubugingo, aba ariyo natwe ducamwo, hanyuma tubandaniriza aho nyene. Nimuhagarike iyo minsi mikuru, kuko si biva kuhoraho, maze muhindukire, Yesu Kristo arabagirira neza. Hari ijambo rikomeye cyane bivuga ngo mumugirire ibihwanye n'ivyo yagiriye abandi, mumugerere kabiri ibikwiranye n'ivyo yakoze, mu gakarabo yavangiyemwo mumuvangiremwo kabiri. Haleluya! Nkuko yihimbaza akigirira ibihinda, aba ariko mumuha kubabazwa, agashinyaguro no kuboroga, kuko yibwira mu mutima ngo vyagenda umwamikazi, sindi umupfakazi, sinzobona amaborogo n'akazirukanyo. Nico gituma ivyago vyiwe byose bizoza ku munsi umwe, urupfu n'amaborogo n'amapfa, kandi azotongozwa umuriro, kuko umwami Imana amuciriye kwiteka ari ubushobozi. Igihe kigiye gushika, hagiye kuza igihe gikomeye kuri Babuloni. Ewe Babuloni, ibihe byinshi Babuloni, kuko niho n'amaraso y'abera yabonekeye. Rero iki gihe kirageze kugira ngo musohoke, muze dusohoke tuve muri Babuloni, kuko Babuloni igiye gucirwa kwiteka, kuko ivyaha byaramaze kurundanywa bishika kwijuru. No kuvuga agiye kugererwa kabiri ivyo yagiriye abandi. Bene data, imitima y'abantu benshi yazimije, yabujije gukizwa, yabujije gusenga, yabujije kumenya ukuri, akigisha ubuzimire, kandi yari yarahawe igihe cyiza cyo kwihana, ariko ntiyakunda kwihana, ntiyakunda no kuyoborera abantu mu nzira nziza. None heraba, ariko ijambo ry'Imana ragushitseko ngo sohoka uveyo, uviwe yewe aho uri hose, maze usohoke uveyo, uzuke uve mu bapfuye, Kristo arakumurikira.
amadini ya kino gihe yaramaze gutwarwa n'imigenzo ya gipagani kuko banka umuvyuro w'ikanguro rya mpwemu yera, abakangura kugira ngo bitegure gusanganira umwami Yesu agiye kugaruka gutwara ishengero ryiwe. Nimwumve ibi yemwe bakuru b'amadini mwese, iyo muva mukagera mutega amatwi ivyo umwungere mukuru Segaba avuga ati nimureke abantu biwe basenge Uhoraho mu mpwemu no mukuri, kuko abatumvira Imana bose bagiye kuzohimbagurwamwo kubiri bagatererwa muri ca kiyaga caka umuriro utazima. Imana iravuze iti abantu banje bishwe no kutagira ubwenge. Ayo majambo tuyasoma mu gitabo cavugishwa n'Imana Hoseya igihimba ca 4 ku murongo wa 6. Ijambo ry'Imana ravuga riti ugende ubabwira ibi yuko bagomba guhagarika iminsi mikuru yose bona imigenzo bitanditswe muri Bibiliya. Jewe Uhoraho ntigeze mbagera na rimwe. Abantu baramaze kwikorera ivyabo, abantu baramaze kwishingira indi minsi mikuru Uhoraho atigeze ababarira, naho hoba muri Bibiliya iyo minsi atayo bigeze bandika canke ataho bayisoma. Imana izobabaza uwabahaye urwo ruhusha, Imana izobabaza uwabahaye ubwo burenganzira, Imana izobabaza uwabatumye gukora ivyo. Iyo minsi mikuru nayo niyi, hariho iyo bita Noheli, hariyo bita Saint Valentin, hariyo bita Halloween, hariyo bita date d'anniversaire, ariyo minsi y'amavuka. Jambo ry'Imana rirabaza riti mbega Noheli iryo jambo mwarikuye hehe? Imana irabaza iti mbega no ko ari guhakana. Eri ikaba bivuze ngo Imana. Yesu Kristo arasenga ariko umusaraba ati Eri Eri lama sabakitane. Maze abayuda baramutwenga baravuga ati iyo Mana ariko arahamagara ntayiriho ntayubaho, batereka turindire turabe yuko Eliya yoza. Maze bari biteze ko Eliya yomanuka, bamaze kubona ko Eliya atamanutse baravuga bati ya Mana ntayiriho. Nivyo vyatumye bahindura ngo Noheli Noeli, ngo nta Mana ikiriho. Abandi bahimbaza iminsi mikuru bitoranirije bakora ivyo bishakiye. Hariho n'iyindi migenzo myinshi ishengero ryinjijwemo n'abapagani b'abanyamahanga, maze babiha ikaze mu ishengero. Ubu ukaba utagishobora gutandukanya umukristo n'ubutariwe. Ninde mu bantu bose basomye Bibiliya yotwereka ijambo ryitwa Noeli muri Bibiliya? Ninde mu basomyi ba Bibiliya yokwerekana itariki Yesu yavukiyeko? Ninde mu bantu bose batuye ku isi yokwerekana ahantu handitswe yuko jewe Uhoraho nategetse abantu guhimbaza umunsi w'ivuka? Niko harahabaza Yobu yavumye umunsi yavukiyeko. Igitabo ca Yobu igihimba ca 3 ku murongo wa 1 kugeza 26. Ayo majambo aragaragaza neza yuko umunsi w'amavuka atari umunsi wo guhimbaza, atari umunsi wo kwibuka. Reka turabe ayo majambo tuyasome mu gitabo ca Yobu igihimba ca 3 ku murongo wa 1. Reka dusome mu izina rya Yesu. Hanyuma y'ivyo Yobu yanzika kuvuga, avuma umunsi wo kuvuka kwiwe. Nuko Yobu aravuga ati umunsi navukiyeko urakazimangana. Bona rya joro ryavuzwemwo ngo umwana w'umuntu atwawe inda. Uwo munsi uragacura umwiza. Imana yoye kuwitegereza iriyo hejuru, kandi n'umuco woye kuwakira. Umwiza n'igitutu c'urupfu biwugira uwavyo. Igicu kiwubarareko, ivyirisha ubwira kabiri vyose biwutera ubwoba. Iryo joro umwiza w'umuzitanya uricakire, ntirikanezeranwe n'iminsi y'umwaka, ntirigaharurwe mu gitigiri c'amezi, rirakaba ingumba, ntirikabonekemwo ijwi ry'umunezero. Abazi kuvuma iminsi nibarivume, nibo bari uburyo bwo kuvyutsa Lewiyatani. Inyenyeri zo mu gahuru karyo ziragacura umwiza, ryitege umuco riwubure, kandi ntirikabone ugutambika k'umutwenzi, kuko ritugaye inda ya mama ngo rihishe amaso yanje umubabaro. Niki catumye ntapfuye nkiri mu nda? Niki catumye impwemu zanje zitaheze nkiyivamwo? Niki catumye ibibero binkikira canke ngahabwa amabere nkayonka? Yaba ariko vyagenze, ubu mba ndyamye nkaba amahoro, mba nsinziriye niho mba nduhutse. Mba ndi kumwe n'abami n'abajanama bo mw'isi biyubakiye ahari imisaka, canke mba ndi kumwe n'abaganwa bari bafise izahabu
bakuzuza amazu yabo ifeza. Iyo mba narabaye nk'inda ikorotse igahishwa, simba narabayeho canke nk'inzoya zitigeze zibona umuco. Iyo niho abanyakibi barekera kugorana, iyo niho abarushe baruhukira, iyo niho imbohe zibera amahoro zose hamwe. Ntiziba zicumva ijwi ry'ubakoresha abahindagiza. Uworoshe n'uhambaye niho bari, umwidegemvyo kuri shebuja. Niki gituma umunyamubabaro ahabwa kubona umuco, n'ufise akabonge mu mutima agahabwa ubugingo. Bifuza urupfu ntiruze, barwimba kurusha abimba izahabu zanyegejwe. Iyo barushe bakabona imva birabahimbara cane bakanezerwa. Mbega umuntu ayobewe inzira Imana ikamutangatanga. Niki gituma ahabwa kubona umuco? Kuko kuniha kwanje kumbereye ivyo kurya, kandi amaborogo yanje asukwa nk'amazi. Kuko ico natinya arico canshitseko, kandi cantera ubwoba arico canjeko. Simerewe neza, sifise amahoro, sifise uburuhukiro, ariko haza ibyago gusa. Bene data, Yobu atangura kuvuma umunsi yavukiyeko araboroga. Ayo majambo yose yerekana ko umunsi w'ivuka atari uwo kwibukwa ngo bawuhimbaze. Bibiliya yerekana ko abahimbaje iminsi y'ivuka ko batari abantu beza, ahubwo ko ibyakorwa uwo munsi byose byaba ari ibyo kurwanya ubugombe bw'Imana. Akarorero, umunsi mukuru w'ivuka rya Herode niwo munsi baciye umutwe Yohana umubatizi. Ayo majambo tuyabona mu butumwa bwiza bwa Matayo igihimba ca 14 ku murongo wa 6 kugeza 12. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Umunsi wo kwibutsa ukuvuka kwa Herode ushitse, umukobwa wa Herodiya atambira hagati ya bose anezereza Herode. Nico catumye amwemerera amurahiye kwamuha ico yomusaba cose. Nawe amaze koshwa na nyina ati, mpera ngaha kumubehe umutwe wa Yohana umubatizi. Buno umwami arijigwa, ariko kubwo zandahiro no kubwo abasangira nawe abwiriza ko bawumuha. Atuma mwibohero ngo bace izosi Yohana. Bazana umutwe ku kibehe bawuha wa mwigeme awushira nyina. Abigishwa biwe baraza bajana ikiziga baragihamba, maze baja kubikira Yesu. Ngivyo ivyakorwa mu minsi mikuru y'ivuka, byakorwa n'abapagani iyo bariko barahimbaza iminsi mikuru. Izo nizo ngaruka zabaho muri urwo rukurikirane rw'ibikorwa iyo bariko barahimbaza iminsi mikuru yabo y'amavuka, kuko ari iminsi ikomoka kwa Shetani, ni iminsi mikuru y'abapagani. Uyu mugambi wo kwibuka ivuka rya Yesu abawuzanye nabagombye kugereranya umwami Yesu n'abandi bami bo mw'isi, ariko Yesu yarahakanye aravuga ati, ubwami bwanje si ubwino mw'isi. Kuko iyo umwami wo mw'isi yibutse umunsi w'ivuka ryiwe, waba ari umunsi wo kumena amaraso yabera. Ivyo bikaba ari byo kwerekana ko babavuze ngo Noeli, bisobanurwa ngo nta Mana ikiriho. Ariko Yesu Kristo ni muzima, yarazutse mu bapfuye, ubu avyagiye iburyo bw'Imana. Haleluya. Nico gituma abizera Yesu Kristo muri Bibiliya itwereka neza ko tugomba guhora twibuka urupfu rw'umwami wacu kuruta kwibuka umunsi yavukiyeko. Ivyo tubisoma mu majambo y'umusiguzi igihimba c'indwi duhereye ku murongo wa mbere. Reka tuhasome mu izina rya Yesu. Ukuvugwa neza kuruta amavuta atamirana y'igiciro kinini, kandi umunsi wo gupfa uruta uwo kuvukako. Ni vyiza kuja mu nzu y'abagandaye kuruta kuja mu nzu y'intumire, kuko ari ryo herezo ry'abantu bose, kandi ukiriho abishira ku mutima. Umubabaro uruta agatwengo, kuko naho mu maso hoba hijiriwe umutima womera neza. Umutima w'abanyabwenge uri mu nzu y'abagandaye, ariko umutima w'ibipfu uri mu nzu y'imikino. Iciza n'ukumvira igihano c'umunyabwenge kuruta kumvira imvyino z'ibipfu. Nk'uko guturagurika kw'amahwa kumeze munsi y'inkono, niko gutwenga kw'igipfu kumeze. Ivyo navyo nyene n'ubusa. Nukuri kugunga guhindura umunyabwenge igipfu, kandi impera izimiza ubwenge.
iherezo ry'ikintu riruta itanguriro ryaco, kandi uw'umutima wihangana aruta uw'umutima w'ubwibone. Ntukihutire kuraka mu mutima, kuko uburake bwama mu mushaha w'igipfu. Ntukavuge uti ni kuki iminsi ya kera iruta iy'ubu, kuko muri ivyo utaba ubajije ivy'ubwenge. Amen. Ayo majambo tubiravye aratwereka neza yuko ivy'iminsi mikuru y'amavuko bitagomba guhimbazwa, ahubwo yuko umunsi wo kwibukwa ko ari umunsi wo kuja mu kigandaro kuruta kuja ku munsi w'ibirori vy'iminezero vy'indi minsi mikuru ya bamwe usanga bagenda bahimbaza iminsi mikuru yabo y'amavuko, eka ugasanga bariko bakora ivyo bishakiye. Ayo n'amajambo atwereka neza ico umukristo akwiye gukurikira no gutumbera. Umwami Yesu yasigiye abigishwa biwe urwibutso rwo guhora bamwibuka mu kubasangiza umubiri n'amaraso yiwe abatangiwe ku bwacu. Luka 22 ku murongo wa 19 n'uwa 20 harabisigura kandi haravyerekana neza. Yari ariko arababwira ko bagomba kwama bibuka urupfu rwiwe, kuko mu rupfu rwiwe ariho dukirizwa ivyaha. Nta na hamwe Yesu yigeze abwira abigishwa biwe kwibuka umunsi w'ivuka ryiwe, na cane cane ko atatariki biriwe barandika, kuko bitari bikenewe kandi bitari ngombwa. Icatumye batabishiramwo muri Bibiliya yera nuko abapagane n'abandi bami bose bama bibuka amatariki yabo y'amavuka, ariko Yesu Kristo Mesiya, umwami w'ijuru n'isi, ntiyashimye gushiraho iyo tariki, kuko ubwami bwiwe si ubwino mw'isi. Hari ubwami bugiye kuza, aribwo bwa Mesiya. Nahawe nanje rero mwene data kugira ngo dusange Yesu, tumusabe ikigongwe kandi twihane. Abantu twararenze amategeko yiwe, rero hasigaye ko umwe wese amusanga bakikiranura hakiri kare. Uburyo bukiriho bicitwa uyu munsi, kuko ku munsi w'urubanza nta muntu n'umwe azoba afise ijambo na rimwe igihe kizoba cararangiye. Dusome amajambo y'uwavugishwa n'Imana Yesaya igihimba ca 41, maze dusome duhereye ku murongo wa 21. Reka dusome mu izina rya Yesu. Haravuga ngo, nimuzane imiburano yanyu nikoraho agize, muserure inyanduruko zanyu zikomeye, niko umwami wa Yakobo agize. Niba biserure batubarire ibizoba, nimuvuge ibyabayeho ivyo ari byo, kugira ngo tuvyiyumvire tumenye iherezo ryavyo, canke se mutwereke ibizoba, mutwereke ibizoza. Ubandanije ugasoma urabona byinshi bisigura vyerekana ko nimba hari ico ufise ugomba kuza kukizana imbere z'umwami, maze wiregure, kuko urubanza ruri imbere yawe, urubanza ruri imbere yacu. Nigihe ciza cyo kwiregura, nigihe ciza cyo gusanga umwami, maze tumusange, maze tumusabe ikigongwe. Iki nigihe ciza cyo gusanga umwami Imana, hanyuma tumusabe ikigongwe. Imana irambarira iti, uzombariza abantu ati, niki catumye mumukengera mukamuratsa? Kuko abantu bicarikwa no kurya no kunywa, maze bakava hasi bakavyina. Ayo majambo tuyabona mu gitabo cyo Kuvayo 32 ku murongo wa 6. Ayo majambo tukabona muri Korinto ya mbere igihimba c'10 ku murongo w'indwi. Cage Abisirayeli bicaritswe no kurya no kunywa, maze barava hasi baravyina. Bene data, nimukagerageza Imana, ubabwire bitegure, bakenyere magabo, baze tuburane, nimba bafise amajambo yo kubatsindanishiriza, kugira ngo bazimanganye amategeko n'amabwirizwa yanje. Ndi Imana ihoraho, kandi amajambo yanje ntahinduka, kandi icubahiro canje sinzogiha uwundi, niko Uhoraho hagize. Amahanga yose yo munsi y'ijuru bazoboroga aho bazobonera umwana w'umuntu aje mu bicu, bazotura ubuku bahunge batagira iyo bahungira. Uwo munsi nta jambo bazoba bafise ryo kwireguza canke kwiregura imbere yanje, iryo batavuze bicitwa uyu munsi. Nimurabe akarorero ka Zakariya umuherezi mukuru, ukuntu yahindutse ikiragi, kuko yanse kwemera amajambo y'Uhoraho, kandi yarasanzwe amukorera, ariko aramugarariza ku munota wa nyuma. Ntiyumvira Imana ku munsi yaramugendeyeko kugira ngo amuhe amasezerano yiwe. Ntiyemera imvugo y'Uhoraho acishije kuri wa mumarayika Gaburiyeli. Uhoraho aravuga ati, uyu munsi iyaba abakuru b'amadini n'abakuru b'abantu bonyemereye, no bakoresheje nkabiyereka ngakiza abantu banje, ariko noneho
ngiye kwiyerekanira muri ba nyarucari, kandi abahambaye n'abakomeye bazomaramara, ni jewe Uhoraho mbivuze. Uhoraho arambarira ati, mbega namwe abakristo mwitirirwa izina ryanje, murahimbaza umunsi mwavukiyeko canke mwohimbaza umunsi mwakirijweko? Iyo mukora ivyo muba muriko muremanga yuko muri ab'isi mutari abakristo, kuko muba muhakanye yuko mutaravuka ubwa kabiri. Yobu amaze kuvuma umunsi yavukiyeko, Imana yaramuhaye kuvuka bushasha, maze imuha n'ivyo yari yarabuze vyose. Rero namwe ko mukiri mu vya mbere vy'isi, ntimuzoshikanwa ku gutunganywa kwera kw'abana b'Imana bamaze kuvuka ubwa kabiri. Ubwire amadini yose y'abantu bose aho bari hose kw'isi yose yuko Uhoraho ahagurukijwe no kurwanya umuntu wese yafashe minenerwe ijambo ryanje, ati mviriye hasi umuntu wese w'umunyedini agendera mu macakubiri n'ivyubahiro vyo kwibona yuko hari abasumba abandi imbere yanje. Mbega umukuru muri mwebwe si umukozi w'abandi, canke si uwushira imbere mugenzi we? Uhoraho aviriye hasi abihana imirenza ko bose, n'abamutera ibitugu bose, n'abiyandurisha ivy'isi bose, abazaniye ijambo rivuga riti, mureke amacakubiri, mureke ubwibone, mureke kwiyanduza, mureke kwihana imirenzako, mureke kuvanga ivy'isi n'ivyanje, ni jewe Uhoraho mbivuze. Raba ico ngamije kuri abantu n'ukubagirira neza, barushizaho kunja kure no kugarariza, bose bakampunga. Uhoraho aravuga ati, babwire boye gufata minenerwe ijambo ryanje, kuko jewe ndi Imana ifuha, mpora abana ibigabitanyo vya base, nkageza kurunganwe rugira gatatu no kurugira kane rw'abanyanka, nkagirira ikigongwe abankunda bakitondera amabwirizwa yanje, nkageza kurunganwe rwabo uko ruzogenda rukurikirana gushitsa igihumbi. Ayo majambo tuyasoma mu gitabo cyo Kuvayo igihimba ca 20 duhereye ku murongo wa 4 kugeza ku wa 6. Uhoraho arambarira ati, ndaje nsobanurire abantu aho bari hose kw'isi yose ivy'ubwami bwanje bugiye kuza vuba. Uzombariza abantu ati, mbega ivyagezwe byaravuyeho? Ninde yabikuyeho? Mbega mu bwami bwose bubaho kw'isi nta mategeko bugenderako? Nimba hari amategeko mw'isi, mbega mu bwami bw'Imana niho honyene hadakenewe kugira amategeko? Siko biri namba, kuko amategeko yo mw'isi ni ikimenyetso cyo kwemera kuganzwa. Kuko mw'ijuru hari umutegetsi aruta abategetsi bose bo mw'isi, kandi amategeko yo mu bwami bw'Imana ntazokwigera ahinduka, kuko ndi Imana ihoraho. Nuko rero mwiyubare, kuko umuntu wese azoshirwa mu rukinja rw'ibikorwa vyose yakoze akiri mu mubiri. Uhoraho arambarira ati, ngiye guhagurutsa abavuga butumwa kw'isi, kugira ngo bagende batarabisha amaso y'umubiri, kugira ngo ntibatinya abantu ku kigohe, kuko ngomba kubarira abantu nacishije ku ruhande. Kuko jewe Uhoraho nahagurutse kugira ngo mburane n'abantu bose, ndababaze igituma barangararije bakanka kunyumvira, kandi nabahaye igihe ciza c'ubuntu kugira ngo bihane, ariko bakanka kumva, bakangarariza, bagahonyanga amabwirizwa yanje, nk'aho umenga bazoshikanwa mw'ijuru n'inkomezi zabo, yamara baribeshe, barazimiye, kuko nta gihumane azoshika mu ruhukiro bwanje. Nimungarukeko, niko Uhoraho agize. Naho ibyaha byanyu vyotukura tukutuku, bizohinduka vyere nk'ubwoya bw'intama y'umweru, niko Uhoraho agize. Intumbero y'Imana ni kugira ngo ihindure imitima y'abantu bose, kugira ngo bamwe bose bagararije, maze noneho bace bugufi barondere Uhoraho bigishoboka kwabonwa. Ni kugira ngo abantu bave mu buzimire no mu butamenya. Umwe wese yisuzume, yibaze, arabe ahereye ahantu hose yataye agakiza, aho yanyuranije n'Imana. Asuzuma arabe aho yoba yakoze ivy'Imana yanka. Igihe umwami Yesu yaza ubwa mbere, hariho abasenga mu masengero y'amasinagogi mu Bayuda
ndetse no mu rusengero rukuru rw'i Yerusalemu, ariko ntibamwakiriye. Yarabuze aho avukira. Umuvyeyi ageze ku rwahi arabura aho yibarukira, kugeza aho umuntu wa nyuma yamutabaye akamuha indaro, yamuhaye umwanya mu ruhongore rw'inka. Ayo majambo tuyasoma mu butumwa bwiza bwa Luka igihimba ca 2 ku murongo w'indwi. Ikindi kandi n'igihe umumarayika Gabriel yabanza kuza nk'integuza itegurira umuzo w'umwami Yesu, yiyeretse umuherezi mukuru Zakariya, amuzaniye inkuru nziza yuko Imana yishuye ikaba imuhaye umwana Yohana. Yaramuhakaniye rwose kugezaho byababaje Imana imuhindura ikiragi kubwo kutizera ijambo ryayo no gushaka kuzibira umugambi wayo wo kuza kwa Yesu, kuko Yohana yategerezwa kubanza kuza nk'integuza yiwe. Umumarayika arafashe umwanya munini wo gusigurira Zakariya, ariko yanka kumva, kugezaho ivyo uwo mumarayika amurira vyose yabigwijije n'ubusa. Arahakana yuko ivyo bidashoboka na gatoya. Ivyo tubisoma mu butumwa bwiza bwa Luka igihimba ca mbere ku murongo wa 11 kugeza ku wa 20. Ayo majambo murashobora kuyaraba, murashobora kuyasoma, ingene umuherezi mukuru ariwe yaserukira Abisirayeli, ariwe yaserukira ubwoko bw'Imana, yahakanye agahakanira Imana ari muri ca kibanza citirwa hera cane, ca kibanza gikuru co mu rusengero rw'i Yerusalemu. Yari ariko aratanga ibimazi, ariko iyo Mana yakorera, ya Mana yahereye imyaka n'iyindi akorera, imaze kumwiyereka aragarariza, yanka kumvira Imana. Biratangaje kubona abakozi b'Imana muri kino gihe, aho kugira ngo Imana ibiyeretse ikabavugisha ikabagendera, aho kugira ngo bayitega amatwi baca baziba amatwi. Bene data, iyo muraba umuzo wa Yesu Kristo wo mu gihe ca mbere, uwo ari kumwakira umuherezi mukuru yari ariho muri uwo mwaka, yari kwakira ubutumwa bwo kugira ngo yakire integuza ya Yesu, maze uwo muherezi azatume muri we haba umuyoboro. Hariho abantu benshi baraba Kristo, hari abantu benshi bahawe imirimo, hariho abantu benshi bahawe ibikorwa, ariko aho kugira ngo babe umuyoboro w'agakiza, ugasanga nibo bariko barazibira, ugasanga nibo bariko barahakana, bakabuza umugambi w'Imana kuza. Ariko ndagira ngo nkubwire yuko ubwami bw'Imana bugiye kuza. Naho muhakana, naho abantu birengagiza, naho abantu babwirwa ko bo umuyoboro bakabisoko, ariko bagahakana, ndagira nkubwire ngo ubwami bw'Imana buraza, nta kibubuza, nta kibuhagarika, kandi ntawe buzi ico Imana yashinze ko gisohora. Amasezerano Imana yasezeranye yose agiye gusohoka, bigiye gushika mu vyibonera. Ubu butumwa bugenewe abakristo, ubutumwa bugenewe abakuru b'amashengero, ubutumwa bugenewe abo bose bigeze kumva ijambo ry'Imana maze bakitwa abakozi bayo. Uno munsi ubutumwa tega amatwi wumve, yewe uyoboye ishengero, yewe muntu uzi yuko uri umukozi w'Imana, guhera ku rwego ruto gushika ku rwego rwo hejuru. Ntihazagira umuntu aba nka Zakariya. Zakariya yamaze umwaka wose, hafi umwaka ari kiragi, kugeza igihe yagiye kuvyemezwa ari uko Yohana avutse. Zakariya yabaye mu bahakana ko Imana itogira ico ikoze mu gihugu ca Isirayeli, kandi ari we yari umuherezi mukuru. Ariko Imana irabiraba, kuko yari yarasezeranye, nticabujije kwibikora, yarabishikije. Umugore wa Zakariya yaravyaye, amaze kugira aho yibaruka, maze Zakariya, maze ururimi ruragoboroka, maze atangura kuvuga ati uwo mwana niyitwa Yohana. Ko Imana yabahaye isoko yo kugira ngo mube umuyoboro, mube aho Imana ishobora guca, ariko muranka. Muri iyi minsi rero yo kuza kwa kabiri k'umwami wacu Yesu Kristo, mwiyubare cane yemwe ba Kristo mwese, namwe ababarongoye mwese, iyo muva mukagera, mugumbire urya mwana ntarake, namwe mugahona, kuko uburake bwiwe bwoca buziriringa. Hahirwa abamuhungirako bose. Bene data w'amajambo, mushobora kuyasoma mu gitabo ca Zaburi igihimba ca 2 ku murongo wa 12. Mugumbire urya mwana, mumenye ko uwo mwana ashobora kuraka. Kino gihe muri uyo muzo w'umwami wacu Yesu Kristo bugira kabiri, ntazoza ari umwana muto, ariko azoza ari intambwe mu muryango wa Yuda. Kandi abantu bambere azobanza gukankamira, abantu bambere azobanza guhambarira n'abakuru babandi, guhera mu banyapolitiki bajya bayoboye isi,
no kuri ba bakuru b'amadini bajya bose baserukira amadini mu rwego rwo hejuru. Yewe muntu ziko wabaye umuyoboro ukaba ikanara ariko ukazibira imiyoboro ese icompa ukaba umuyoboro w'amazi abandi bakashobora kunywako bagashira inzara n'inyota. Ewe mwene data tega amatwi wumve mazi imburi gushikeko. Wewe uziko wigeze kuba umuyoboro kabisoko ariko ukaba warazibiye abandi, ukaba warazibiye yuko abandi bakubonamwo ivyamwa, aho kugira ngo bakubonemwo ivyamwa bakakubonamwo ikigwisha ukazimiza abandi. Iki ni igihe cawe cyo kwisuzuma. Amadini yaramaze gushinga amategeko yo kwiyamiriza mpwemu yera. Hari benshi Imana yigomba kubatuma akabakozi, ikabatuma haba no mu nzozi, ikabatuma haba no mu butumwa kugira ngo Imana ibashikeko, kugira ngo baze kubabwira, ariko bakabakengera bakabasuzugura. Ntibagishaka ko Imana yovuga ngo vy'Imana yovuga ngo vyose barabizi. Ntaho bataniye na Zakariya, kuko Zakariya yari yarabwiwe ko agiye guhabwa umwana arahakana. Hariho n'abandi bategekanirizwa kubwiga ubutumwa bwiza bagahakana ngo ubwo butumwa ntitwobwemera. Ndagira nkubwire yuko abo bose muri iki gihe cyo kuza ku mwami Yesu cy'ubugira kabiri bagiye kubona ico bizeye nico bakurikiye. Zakariya yarabonye akarorero, yamaze igihe ari kiyingiyingi, amara igihe atabasha kugira ico avuga kuko yakengereye umumarayika Gaburiyeli. Umumarayika aramubwiye ati nama mpagaze imbere y'Imana, ndi Gaburiyeli, numva tega amatwi wumve. Aramwinginga, ariko Zakariya yagoma ashugurika, arimo arakora bya bindi by'ubuherezi, yagoma avuga ati Imana nkorera, ati wewe wa mumarayika wewe sindakumviriza. Ariko ndagira nkubwire, wa mumarayika aramubwiye ati uragobwa ururimi guhera ubu. Maze ubwo nyene Zakariya aciye agobwa ururimi. Bene data mugabe kandi mube maso, musuzume ingeso zanyu, suzuma umwe wese arabe uko yitwaye nuko yigenjeje ya myaka yose wamaze uyikorera Imana. Mbega wowe wayikoreye mukuri canke ngo uzogera imbere y'umwami buri co wireguza? Wawe ndi wita ko ari umwungere akuyoboye ariko ugasanga wakoze iby'ubusa. Suzuma urabe ntuzomaramara imbere yiwe. Twirinde hatagira uwiyandurisha indamutso za gipagani ziriko zirigishwa, kuko indamutso y'amahoro niyo ndamutso y'abana b'Imana. Niko Imana ituramutsa iyo itugendeye, kandi umurwa wayo Yerusalemu akaba ari umurwa w'amahoro. Yerusalemu umurwa w'Imana ni w'amahoro. Nico gituma mu Kristo wese nawe umukozi w'Imana, iyo ugeze imbere y'ishengero canke imbere ya mwene so uwo ari we wese, ahantu hose aho ugeze hose, ubaramutse mu mahoro ya Kristo. Ntubaramutse babwira ngo nibakoreshe bya bimenyetso by'abisi, kuko ari wo mugambi wa Satani wo gukuraho amahoro ku isi kugira ngo abantu bankane bicane. Abakristo dukwiye kugumya ico twumvise uhereye ubwa mbere na mbere, kuko hagiye kuza ibihe bigoye byo kuzimiza n'abatoranijwe n'ivyashoboka. Ayo majambo tuyasoma mu butumwa bwiza bwa Matayo igihimba ca 24, maze dusome ku murongo wa 24 n'uwa 25. Yesu abwira abigishwa biwe ati, kuko hazokwaduka abigira Kristo n'abigira abavugishwa n'Imana, bagakora ibimenyetso bihambaye n'ibitangaza kugira ngo bazimize n'abatoranijwe n'ivyashoboka. Raba ndabibabwiye bitaraba. Imana ihabwa icubahiro. Bene data, Yesu yatuburiye bitarashika. None rero muri iki gihe ca gihe cyo gukura amahoro mw'isi, ca gihe cyo guteguza abantu ngo batangure kwankana, batangure kugiranira urwanko, batangure kuzana bya bimenyetso bya shitani, ngivyo byamaze gushika. Ariko ugabe mu Kristo, aya n'amajambo yo kukuburira. Igihe kirashitse kugira ngo mutega amatwi, kuko Imana yamaze gutegura ijambo ryayo kugira ngo iburire abatuye isi bose. Rero ni gihe cyuko bene data muhinduka, maze muhindure ingeso zose mbi, maze uno munsi dukurikire ico ijambo ry'Imana rivuga. Hari ibyo bita indamutso za gipagani bimaze gukwira ku isi, ari byo benshi bamaze gutangura kwigana. Ndagira ngo uwari wese asuzume, kuko Satani yahereye kera agomba kuzana indamutso za gishitani zikuraho indamutso y'amahoro, kugira ngo batandukane, ntibabe bakiramukanya indamutso y'amahoro. Kandi tuzi yuko iyo ndamutso ariyo umwami wacu Yesu Kristo yakoresha
mu kuramutsa abigishwa biwe mu gihe yabiyereka amaze kuzuka mu bapfuye. Abakristo bakwiye gukomeza kuramukanya indamutso y'amahoro mu mvugo no kumanika ikiganza c'amahoro intoke zose zigoroye. Ico nico kimenyetso c'amahoro ku bakristo. Muri iki gihe kandi tugomba gusuzuma kugira ngo ntihagire utwagwa canke ngo ahendwe n'imigenzo n'amangetengete ya shetani ariko araza mu isi yose. Turabona neza yuko indamutso ziriko zirahitana n'abakristo, mbere ugasanga nivyo biriko birigishwa imbere y'ishengero ngo ni mukoruku ni muramukanyuku nk'abariko baragwana, ikimenyetso cerekana urwanko n'inzankano no gukura amahoro ku isi. Ayo majambo tukaba tuyabona mu gitabo c'Ivyahishuro Yohana igihe Yesu yamena aka kabiri muri twa dushasharandwi. Turabona yuko intumbero ya wa murwanizi ari yo gukura amahoro mu isi. Ivyahishuro Yohana igihimba ca 6 ku murongo wa 3, reka dusome mu izina rya Yesu. Kandi amenye ica kabiri kimatanije ca gitabo, numva ikigira kabiri mu binyabugingo kiti, ngwino. Haza iyindi farasi y'akagajo, uyicaye ko ahabwa gukura amahoro mu isi ngo bicane kandi ahabwa inkota ndende. Ibimenyetso byo gukura indamutso y'amahoro, ibimenyetso byo kwigisha abantu ngo basekane inkokora, kwerekana za ntoke zibiri, ibimenyetso byo kwerekana igipfunsi gipfumbase, ibimenyetso byo kubuza ko abantu batagisura kuramukanya bamanitse amaboko bayagoroye. Iyo si indamutso y'abana b'Imana. Twebwe dukwiye gukomeza gushishikara gukurikiza indamutso y'abizera Yesu Kristo, indamutso y'amahoro, indamutso y'abana b'Imana, indamutso y'abakijijwe, indamutso y'abejejwe, indamutso y'abiteguye kubona Yesu. Yesu Kristo yaramutsa avuga ati amahoro ayo muri mwebwe, maze akabahumekera ko mpwemu yera, akababwira ati amahoro yanje ndayabahaye, amahoro yanje ndayabasigaranye. Yesu Kristo ntagaba nk'uko abisi bagaba. Amahoro ya Kristo Yesu aganze mu mitima yanyu uhereye none kugeza ibihe bitazoshira. Dusenga Imana. Urakoze mwami wacu, Mana yo mwijuru, mu izina rya Yesu Kristo mwami n'umukiza wacu, turagushimiye kubw'aya majambo meza cane kandi y'imburi. Aya majambo mwami Yesu Kristo turayakiriye. Ndakwinginze wari we wese yongere kuburirwa, maze yumvire, maze ave muri Babuloni, maze asohoke mwami w'icubahiro, bwa buzimire na bya binyoma, maze tubitere umugere tubihonyange mu izina rya Yesu, maze tuhagurukire gusenga Imana ibaho ibihe bitazoshira. Imana ya Aburahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, uri Imana kandi ni wewe wera. Nuko ukomeze kutuzigama no kutugirira neza. Turasabye ubushobozi bwa mpwemu yera, turasabye inkomezi za mpwemu yera zitubashishe, zituneshereze, zidutsindanishirize, maze natwe duhaguruke twambara ibigwanishwa byose by'Imana, maze duhaguruke kugira ngo urugamba rwatanguye i Getsemane, maze natwe turubandanye turushishikare gushitsa ku iherezo. Mwami uha imbaraga n'inkomezi abakristo kugira ngo no munsi bagwane intambara ya nyuma, maze turangize urugamba umwe wese ahaherereye, maze tugwane urugamba rwiza rw'abana b'Imana. Urakoze mwami, urakoze. Nuko iyimburi kiravuga ati nimusoke muviwe, mwami tuyumvire kandi maze tuveyo. Urakoze, izina ryawe rihabwe icubahiro mu izina ry'uwatwitangiye Yesu Kristo umwami wacu. Amen.